Reka ducishizeho akantu gatonya kuri yes. Yeah. Natangaje ababoy ndabashira ku mavi. Yeah. Bari bazi ko nasamye nazi gutereta. Yeah. Blogs z'amaca zitangura gupostinga. Nanje ndafiringa. Mu rukundo ndafiringa. Oro. Every day jewe nzomuforo. She give me too low. She my queen low. Ndabona cyane abakunzi ba PITV aho murere hose mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'amasaha mugeze ko canke bivanye n'amasaha muzo kino kiganiro kuko mumbona rero kuri mikro sena na Flavie misi yose murabizi ko ndabakunda cyane mwibagire commentaire kuri kiganiro mwibagire subscribe mwibagire partage nivyo bintu nabona ndabasaba kugira ngo tubandanye turyoherwa twese tubandanye tuviva muri rwa rukundo nyene hama nkuko mubibona ngafise mu invité mfise mutumire rusangi ameze neza yambaye neza asa neza antuka namwingira naho ndavuga byinshi murabyibonera ariko ni mu journalist so smart reka rero tumwakire kuri micro za PITV abaramutse yongera bibwira turagoye kazi Merci beaucoup ko ndahageze ndibaza byose biraza kugenda neza cyane gose tugusaba widondora abakunzi ba PITV mu ntumbere yo kumenya kugira bamenye byinshi musanzwe mukora. I'm Fitfaber, Fitfaber. Ni Fabrice kirimo Faber na Fabrice ameze neza. Abakunzi ba PITV muravyumvise c'est Fitfaber niyo mazina y'abakoresha mu bitiki wiwe asanzwe ari umuririmbyi guys asanzwe ari umuririmbyi akora neza vroma munize mubona umuntu tutumye kuri PITV n'umuntu abakora ibintu bimeze neza n'umuntu abafise ibikorwa vyiwe vrema bya bimeze neza muri rusangi ariko twashaka kumenya PITV abakunzi twifuza kumenya Fitfaber n'umuntu ki avuka hehe John tukumenya uwo ari we exactly. Fitfaber n'umuririmbyi aririmba neza tu ubwo bikanishire muri jari niyemere nta ni Fitfaber umuririmbyi avuka ruguru mu ntara ya Mwaro mu Kiswahili no hitabira Imana Imana mwavyumviza yuko avuka mu ntara ya Mwaro niyo amavukiro yiwe afise ibikorwa byiza abakunzi ba PITV n'abakunzi ba entertainment muri rusangi mumusupportinge baje mumufashe uko natwe n'ubufasha twakoze mumusupportinge mu bikorwa by'iwiwe mu ndirimbo z'iwiwe mu kazi kiwiwe no mu mpanuro hanini kugira ngo ibikorwa byiwe bigume bimeze neza. Fitfaber rero n'umuririmbyi kuri réseaux sociaux ziwe cyangwa ku bintu ashaka ibikorwa by'iwiwe ndavuga kuri YouTube hariko indirimbo ziwe zibiri Marova n'indi yitwa Yes heruka gusohoka ariko twashaka ducishizeho akantu gatonya kuri yes kuko ni indirimbo vraiment imeze neza guys abantu batari ibikorwa by'iwe mwaracerewe reka ducishizeho akantu gatonya kuri yes. Yeah. Natangaje ababoy ndabashira ku mavi. Yeah. Bari bazi ko nasamye nazi gutereta. Yeah. Blogs z'amaca zitangura gupostinga. Nanje ndafiringa. Mu rukundo ndafiringa. Oro. Every day jewe nzomuforo. She give me too low. She my queen low. Every day jewe nzomuforo. She give me too low. She my queen low. She call me Papa. Yeah. She call me Papa. Yeah. And Jenny, yes, my baby. Yes, my baby. She call me Papa. Yeah. She call me Papa. Yeah. And Jenny, yes, my baby. Yes, my baby. Nabwari ninja. Nakana kagasandefo. Gatandukanye n'abakarifoni. Okay, abakunzi ba PITV mwavyumvise yuko aririmba neza vroma abantu mukunda umuziki ndundi ndibaze ko mwamaze kubona ibikorwa by'iwiwe wandika Fitfaber
ucibona indirimbo ziwe cyane cyane yes guys ndabibatuye mugende muyirabe indirimbo imeze neza amasanamu ameze neza byose bumva biri top bimeze neza hama Fitfaber twashaka kumenya urugendo rw'umuziki rwawe warutanguye ryari byaje gute byatanguye gute mbona ivya bintu umuntu avuka yiyumvamwo kuva nkiri muto nakunda kuririmba cyane kugeza yaho 2017 fata ndamanuka i Bujumbura ndavuga ati reka nje kuraba muri sitiyano baba bakora umuziki ndabo uburyo bawukora rero fete nari nzi ko ari ahantu nzosanga hari ingoma nyinshi cyane ikirundi nyene bakubitagura nyene kugira ngo nyene bashobore guhingura umuziki ariko sanga bimeze neza ntabigoye naho wowe utazi kuvuza instrumental nimwe ufise iyo tara gusa muri ame yawe vyumvamo kuririmba ufise esprit yo kuririmba birakunda nanje rero cyasanga bingendekeye neza abakunzi ba Play TV murumva yuko yaragiye kuraba asanga ibintu bimeze neza niyo mpamvu no munsi afise koko kimeze neza niyo mpamvu no munsi vraiment ku ntambwe ageze ko yo gushimirwa niyo kumbwira ati courage kugira ngo ejo canke hirya yejo ati ibindi bikorwa bimeze neza ariko Fitfaber uri ku muntu ariko arakuraba jana mu maso menga uratinya ibintu by'umuziki ubikora gute canke ari akantu nyene ubanza kwishamo kugira ngo uje muri mood niko ndakuraba menga ufise amasoni uratinya sinzi ushobora kuba natinya inzobe yawe navyo birashoboka gusa tunyene niko mbayeho nyene sinkunze sinzi ukuntu nabisobanura nyene ndahoze gusa hageze ku muziki ndi mubi cyane ufite umuntu akuravye muri video canke iki gace kubona live cumenga umuntu arahoze bwa ni bon kazimika gwa bimeze neza kandi vraiment ameze good ameze neza rero Fitfaber nitwa dukunze kubona cane mu ma TV online kuno vuga cyane mu biganiro hoba hari habuziki wari wa Jean ni utabishaka canke byo bimeze gute afete nkitangura umuziki naririmbye indirimbo ya mbere sohora marova muri 2021 kuva ico gihe nca mbona umengo hakenewe ko mpindura system kuko iyo nagoma ngo nasanga ngume muri ya system nyene nacare cyane ko byari bigoye cyane ibintu nyene by'uburyo naho bitaraboneka cyane ariko byari bigoye cyafata ati reka ngire system nige ku muziki nshobora gukora kuko burya buri kintu cyose atacurondeye ntacumenye fata igihe cyo kuzobaza cyo kuzokwigisha cyo kuzokwiyereka ibikenewe abarundi bokunda babuze kugira ngo bafate decision bumviriza iby'abandi irifo ko hari ivyo babuze rero je ndavuga ati reka niho umwaka wose hafi 2 hama nzosha nsohora ibintu bimeze neza basi nubwo nzobura uburyo muga nsohoye audio vyumvikane ko ari audio ifise quality nziza cyane murumva yuko yarize kandi iyo wifuza gutarukira kure canke gusimbira kure ifo bikubanza ukitaza daba kugira ngo ubone kugishika handi wari wifuza gushika uko abivuze yarasohoye iyo ndirimbo yiwe ya mbere Malova arayisohora kandi vraiment nayo imeze neza abantu bakunda muziki bayira imeze neza ifite ama image meze cyane kandi yanditse neza ariko iyo ndirimbo yiwe hariko gusohora atani imisi myinshi haciye yes nko yayirimbye mwavyumvise ni indirimbo imeze neza byose bimeze bon ariko ni indirimbo novuga yuko imupushinze cyane canke imudugije cyane ndavuga yuko nko ma commentaire narabonye ama commentaire menshi yo kumubwira ati courage urashoboye abandi baririmbyi n'abandi bantu basanzwe bakunda entertainment muri rusangi ndavuga nk'abaririmbyi ba Diwane bandi n'abandi bananditse muri commentaire bavuga ati courage ari nka wewe ubonye ajya ama commentaire nagiki kintu nyamukuru yakwigishije urukundo no kubaho mpuzana bose kuko mbonye nyene uko bavyakiriye nanje camvuga ati nta mpamvu yo kubona ko ndi jenyene shigikiwe n'abantu nk'abanye ya mpisi namwebwe nkabona ati mutukura bikintu tukubwira dufashe kubwira abawe n'abacu camvuga ati biriko binyigisha urukundo hanini mu jamake
Urumva yuko rwa rukundo industry ikeneye nibwo ariko baramwereka kandi vraiment ni vyiza mukomeze n'abandi bakomeze bamwereka urukundo mu supporting kugira ngo ejo canke hirya ejo ashitse kuco yifuza gushika azogira ati banaka na banaka baramfashije kandi ndabikesha abo canke ndabigeze kuri intambwe kubera banaka. Urumva rero ni urukundo hanini dukundane bashi kugira ngo umuntu abandanye ashika kuri byinshi yifuza gushikako. Hama indirimbo yawe yes yo canshaka duhagarare ko niyo yuko gusohoka ngeze ku maviews ameze neza byose ni sawa vroma ndabona ko arayikurikirana kandi mukomeze muyikurikirana abakunzi ba PITV turaza gusiga link mu kiganiro muraza kwinjira kuri iyo link kugira ngo mubandaye mukurikirana indirimbo yiyo kugira ngo nawe agire akarusho ko bivanye no kwimeze neza. So twashaka kumenya none indirimbo yes ukisohora ikishira kuri YouTube uko wari witeze yuko izosohoka canke abantu bazoyikunda ni kubona biko biragenda cyane. Byarabanje biranka igisohoka byaranse nyine ndavuga ati ibintu nibiki ndiko ndabona kuko je nari nakaniye nyene ndavye uburyo byatwaye kugira video iboneke kuntu audio igihe yatwaye kugira ngo imere kurya ubundi nari nzi nyene ko nzokubita ko mwisambe nkubise nko muri yo Mastermusic ariko nayicara ndavuga ati subiza ubwenge inyuma ndabona nyine ko ahubwo bikwiriye ko umuntu atigita nyine awaiting kuko iracari mu ndirimbo nk'enkoze kuzisigaye birumvikana yuko ahubwo hari zirenze iyo zizoza rero aho izogera hose jewe n'Imana tu ntabwo bishobora gusa Imana izabakoreramwe muyigezaho aho itegereza gushika kumva no bisobanura. Urafise abantu babiri canke batatu bashimira muri kiye gikorwa canke muri rya ndirimbo yawe bagusupportinze canke bagufashije ni nk'aba hamwe novuga babiri no wocumengo ndavanguye kuko ni benshi bamfashije ndabashimiye gose n'ukuri Imana ibahezagiye. Byaravuzwe cyane mu misi yahera gusohora indirimbo canke irya ya mbere 2021 mengo byavuze cyane yuko uri muri label canke muri management ya Mastermusic twashaka kubimenya kunzi wa PITV bashaka kubimenya eske nivyo uri muri management ya Mastermusic canke bimeze gute? Ico kibazo kimeze neza kweri no cishura neza sindi muri management kweri n'abagenzi n'ababrother yakuba nkoreraho imiziki komba niyo mahitamo yanje. Bakunzi ba PITV canke abakunzi b'umuziki ndundi ndibaze ko namwe mwarayibonye mu mapage menshi cyane kuri Facebook baragiye barandikaho Fitfaber mu management baravuga ibintu byinshi bakorana nkuko abavukanye niyo mpamvu bamukorera ibikorwa bimeze neza kuko bavuga ati ni petit frère wacu niyo mpamvu bamukorera ibintu bimeze neza cyane kandi vraiment bubaho ahantu bari hose bakora neza baramushigikira kandi bakomeze niko twababwira ati mubandaniriza aho nyene kugira ngo ejo canke hirya yejo Fitfaber aza bari undi muntu kugira ngo bakunzi b'umuziki ndundi mubandanye mumeze neza cyane. Hama twashaka kumenya mbega nyuma ya yes twitege ikindi kuko ryari abana ni hagati y'amezi abiri tu ni après sohoye nk'iyi hazocahera amezi abiri cyasohora yindi muri ya ntumbere kutanyoteza abafana biwe kugira ngo ntusuye kubanyoteza cyane uzifa yuko zirabahikuka kandi bimeze neza. Okay, urumva yuko Fitfaber aje ku muvuduko urenze guys mwitega ibisasu agiye kuzana kandi ndibaza yuko muzomukurikirana muzomusupportinga mu ntumbere yuko kugira ngo nawe ashike kuco yifuza gushikako. Twashaka kumenya twarabonye ma page ndavuga StarBoy yanti kuri page yiwe kwandika amajambo menshi cyane twashaka kumenya ubwawe bucuti mufitani. StarBoy no Imana yandungikiye muri indasi yamutumye ati ndagutumye ni intumwa y'Imana gusa ntangana na Muhammad cyane n'abandi gusa ni intumwa y'Imana ni intumwa y'Imana StarBoy kweli Imana yaramubwiye ati wewe ujya mu ntara gukeneye niko gucaza rero ati barantumye wowe bari mu kazi nyene shize Imana yamutumye tu. Urumva yuko StarBoy ni umutumwa kuri uyu niyo mpamvu ari kamufasha vraiment imeze neza je nabonye kuri page yiwe yaranditse ibintu byinshi
amusapotinga vraiment ujya mutima n'abandi bawugire mu ntumbero yo gufatanya mu mugongo canke dufatana amaboko kugira ngo ejo canke hirya y'ejo tuba abandi bantu duhindurirwa amazina nico cyane cyane no bivugako hama twashaka kumenya Fitfaber mbega usanzwe wavuze ko utari mu management ya Mastermusic twashaka kumenya iyo hageze ko akora igikorwa ciwe canke ariko arakora ibikorwa vyiwe bimeze gute afise groupe canke abandi bantu bamusapotinga canke ikona ku gatwe kiwe wenyene jewe biragoye vya groupe kubera manutse vuba naje Bujumbura vuba fete nize ruguru ndapfayo nzino nyene tu ntibyari bimeze neza usanga nzinanye n'abantu bake cyane ariko abahari aka kanya bari impande yanje turafashanya iyo hageze ndababwira bakanyitaba n'abatanzi baramenya bagaca baza nyene kubera baba bazi ko nyene bataje guta umwanya cabaza turafashanya nyene muri bwabo mwicawe muri bwabo mwe turafashanya cyane gose na cyane iyo hari urukundo ibintu byose biragenda neza kandi bikoreka bien sana niyo mpamvu rero dukwiye gusapotingana tugakundana hama tugahinduranira amateka cyangwa tugahinduranira amatitre twashaka kumenya nize hendo tufise nkawe we King Faba nko myaka 2 canke 3 indoto tufise ni nyinshi shaka kuzoba umuririmbyi munini basi umuririmbyi abandi baririmbyi batoya canke bakuru bazoba bari imbere yanje bazoba bari inyuma yanje n'abari imbere yanje babona yuko hari amakosa bagize kubona batakoresheje systeme ndiko ndakoresha n'abandi bari inyuma yanje nabo babona ati nkoresheje iyi systeme Fitfaber yakoresheje ndabona ko nshobora gupasa mu bijanye n'ibi kose shaka ko donc sinshaka gushigikwa ni n'abaririmbyi gusa ndashaka ko ibintu creativity nzokora zizoba ziri mu rwego rw'abanyagihugu bose dufate rw'abantu bose mu mice y'abantu bose bifuza gutera imbere mu buryo mu muziki aho hose ndumva ko mfise mentalite shoboye gutanga nk'impanuro cyangwa nkatanga message yavyo murumva yuko afise vision imeze neza cyane yuko agizohindura byinshi muri career yiwe kandi turizere yuko Imana n'abantu bazoyimushitsako kugira ngo vision ziwe zigende neza cyane sinzi ko ari akajambo kamwe canke turufise wotekera abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange ico nabahamagarira nugukurikirana cyane umuziki ndundi na cyane ko atamunyamahanga azova hanze ngo aje gufasha umuririmbyi w'umurundi mu gihe twe vyatunaniye ico no bahamagarira nico bakurikirana umuziki ndundi cyane kubera si umuririmbyi ni w'igihugu bakunzi ya PITV murumva yuko abahamagariye gukunda ivyanyu d'abord mukunde abastari banyu baririmbyi banyu kugira ngo ejo canke hirya y'ejo nibashika ku ntembwe bivuze gushikako n'igihugu cyacu kizoba kiriko kirandikisha izina ahandi hantu kubwo genda murabe indirimbo yiwe wandike Fitfaber kuri YouTube ucubona indirimbo yiwe yes nindi bimeze neza ucubona indi ndirimbo yitwa Malova zose zimeze neza cyane ico tibagirwa no kugira subscribe d'abord hama wibuke gupartager indirimbo yiwe no muri commentaire raba kajambo usigamwo courage canke ikiniki kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ibintu bimere neza cyane so kubwo ndabakunda cyane abakunzi ba PITV ciao ciao